Amahoro neza cyane. Aha ndi kumwe n'umukurambere ngomba tuyage tuvuge amajambo ya kera ngaha Mutama Muganza Muganza hari mu Mwangoko yego hamwe Imana zinywera yego ibigabiro biri mu Mirehe yego kandi mu ntuze mu Mirehe niho hava intuze isugi yego none hajye ngo wabahize ingoma kubera iki? urumva ivyo Mwambutsa we yari nyene yaganza niwe ya turabona kuyita mu bigabiro aho yaruhukira avuye hiyo Ni naho umwami yaruhukira avuye mu bigabiro bagaca bahashyira ibigabiro hariya naho mu Bunywango hamwe Imana zinywera niho hafi isugi Mugasenga uvuye mu Gasenga yakiza bayikoze uravye n'uruntu bagira nk'izungu bayikoze yakiza mu bigabiro mu Mirehe ndababwira hariya ni mu Mwangoko bwa Muganza aha niho hava byose ingoma muko bazibwami zamara nk'iyinga zitatu kibuze bazisekeza hanyuma bagiye rero ibwami n'amasaka yo kuja kugaruka umwami hanyuma aganuye rero kagenda igaca yivuza bagaca bapigira ubwoza ati ziba amasaka umwami ingoma rero mbana ngomba kubaza kugira ngo ntahure neza kugira ngo ngoma bayite ngoma byagenze gute muri Kazoza cyane kahise ega ngoma none urumva byari ku buhinzi bw'umwami none ingoma ni zose yarandumva bita ngoma urakoze neza cyane jewe nanjye naho ndabitahuye kugira ngo bahite ngoma umengo bavuga yuko bigeze kugira umwami ngaha hanyuma hakaboneka ikintu bita inzoka bita ingoma iyo nzoka yitwa ingoma byagenze gute kugira ngo bayite ngoma canke yaba iyo nzoka nyene asangwa ari kuraraba aho no mu Mirehe haja mu Mirehe abahigi barahiga rinze yinjira yasa mu bigabiro igeze hajya kwitaba yinjiye baca bareka ntibasubira kuyikurikirana ugaca uraba rero Tarasisi uca uraba kandi Bitiriye na Rukuba kuko yaragihitanye igisato agitwara hajya kuguha inkona Bitiriye aje inyuma ati ukaca kumwara umwana yaba bihinguro bari babizi yego urakoze cyane ugira amahoro